Burundi bwacu gahugu keza sagwa amahoro mubawe abana bawe bose wavyaye utekanirwe utunganirwe. Dufashe urugendo ruzorushikana imarabo mu gihugu ca Équatoriale aho tugiye duserukiye nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi mu nama isanzwe igira ya 25 y'abakuru b'ibihugu n'amareta bo muryango wa Afrika y'ibihugu vyo hagati CEEAC. Iyo nama izokwiga ibibazo bijanye n'amahoro n'umutekano nk'uko bisanzwe bitegekanijwe mu mategeko ashinga umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati mu bijanye n'umutekano. Iyo nama kandi izorabira hamwe amategeko yose atashoboye guhinyanyurwa kugira nayo asubigwemwo, aho novuga cane cane amategeko ajanye no guhinyanyura inzego, amategeko ajanye n'ibijanye na douane hamwe n'amakori n'amatagisi hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Iyo nama rero ni ngirakamaro cane kubera ku muryango wa Afrika y'ibihugu vyo hagati CEEAC, eka mbere no ku gihugu cacu. Abukunda uzogusanura uguteza imbere. Esi toto ryawe Burundi amashamba n'udusozi ipampa ryiza n'icayi ciza ikawa nziza radio television turakunda cane